naho umushikiranganji w'ukwivuna abansi w'Uburundi yabihakana, abasoda n'imbonerakure z'Uburundi baravogeye igihugu ca Repubulika Demokratike ya Congo. Ivyo ntawo bihakana muri iki gihe c'amajambere y'ubuhinga bwo gutanga amakuru. Isi yabaye urubuga rumwe, ico bita village planétaire, ku buryo ikibaye ngaha kica kimenyekana kw'isi yose nk'ino mbara. Nuko n'abasoda n'imbonerakure zajabutse muri Congo vyamenyekanye uko nyene, zikorera n'ivyo zikorerayo vyose bimenyekana ako kanya nyene, mbere n'ivyo zikoze. Rero kujabuka kuvogera ikindi gihugu bigaragaza ivyari vyarabuwe n'abahinga n'abandi biheza ibintu n'ibindi. Bari baravuze bati ibi bibazo vy'intwaro y'agatotezo y'Uburundi no guhonyanga agateka kazina muntu bidatorewe inyishu kare bizokonona umutekano n'amahoro y'akarere Uburundi buherereyemo. Muri iki gihe ni Congo iriko iravyibonera. Twibutse amarira n'amagorwa y'abarundi bahungiye mu makambi y'impunzi ya Tanzania atumwa n'ubutegetsi bw'Uburundi. Twibutse kandi muko mu gihe cahise no mu Buganda impunzi zigeze gutotezwa. Tutibabwiye rero n'ibitero vy'imigwi y'abanyarwanda yitwaje ibigwanisho kunze gutera ico gihugu cy'u Rwanda iturutse ku butaka bw'Uburundi. Ivyo ni inkurikizi za politike mbi y'Uburundi. Ico umuntu yo kwibaza ni kuvyerekeye ivyo bitero ico bigamije bikurikirana iki. Nkeka yuko uretse ivyo kurondera gutuza Rede Tabara n'abandi bagwanyi nk'abo, leta ya CNDD-FDD ikurikirana gushikira imigwi y'abakongomani n'abanyarwanda bishinze gutoteza no guhonya ubwoko bumwe bumwe busanzwe buba mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, nk'uko vyigaragariza mu migenderanire ya hafi iyo leta ifitaniye n'iyo migwi. Bikaba bizwi ko bamwe mu bihangange vy'abategetsi ba CNDD-FDD na leta yukomokako bafise uruhara runini mu ndyane z'amoko zizingaminisa akarere kacu. N'ahandi hoho iyo bakwari kuja kurwanya Rede Tabara n'abandi barundi basa nkabo, ayo bavyari ivyo gusa. Ni kuki leta y'Uburundi itabategerera ku mipaka iyo bagomba kwinjira? Ivyo rero uko leta y'Uburundi bikora bigaragaza ko idafise ubushake n'ububasha bwo gukemura ibibazo bihanze abarundi. Imvugo yayo ni imvugo y'inguvu yo guteranya no kuvangura. Mugabo iyo leta irakwiye gukubitiza agatima ibwere ikagarukana ubwenge mu gushira mu gaciro uyu mwibutsa w'Abafaransa uvuga uti l'injustice d'aujourd'hui engendre la révolte de demain. Irundi ngira ngo umuntu yovuga ati uwanga kubwirwa n'uko amaso atukura canke n'ibindi. Mu gihe cose leta izogumizaho agatotezo gatuma abarundi bata igihugu cabo, hariho abantu b'abarundi bazogerageza gushaka kugaruka mu cabavyaye mu buryo bwose. Ivyo bizokwamaho, biriho mu Burundi n'ahandi mu bindi. Igikwiriye nuko leta yosubiza inkota mu bwubati, ikaja inama n'abarundi bose atamwana n'ikinono, maze umuti w'ibibazo bihanze igihugu bijanye cane cane no gutoteza no kwica abarundi ugatorerwa inyishu hamwe. N'agatangaza mu nyifato ya Congo nivyo nabonye. Igihugu cavogere n'agacerere muri leta, umenga nta kiriko kiraba, n'abanyagihugu baho batabaje leta y'ico gihugu. Ubu nahereye ku mushingamateka yarusha akandikira umunyamabanga mukuru wa ONU atabariza abanyagihugu baserukira bariko barakorerwa mabi n'abasoda n'imbonerakure z'Uburundi. None leta ya Congo ibireka ibizi, yihoza ibizi. Umundi yo kwibaza abaperezida ba Congo n'Uburundi bavuganye iki aho baheruka kubonanira i Kinshasa. Reka tubihe umwanya ngira ngo ntihazobura ikimenyekana
Mugabo birateye amakenga kubona yuko leta y'igihugu cavogorewe ikabona abanyagihugu babo bariko baratotezwa n'ingabo z'abanyamahanga inuma. Ku nyishu y'iryo kete umushingamateka yandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU, jewe siniteze igihambaye, ivyo nkabikura ku mvo zibiri. Imvo ya mbere, nahari umushingamateka ahambaye nta bubasha afise bwo kwandikira umunyamabanga mukuru wa ONU. ONU ni ishirahamwe ry'ibihugu, urya nawe leta iyo ONU yo havuye ishobora gukora ikintu iyo yandikirwa n'umushikiranganji araba imigenderanire y'Uburundi yofashwe na leta ya Congo yonyene ubwayo, aho ONU yo havuye itegerezwa gutanga inyishu. Ikigira kabiri, iyo ONU nyene ivugwa vyarigaragaje ko nukuri bigora cane itakibishoboye mbere gutabara abantu bageramiwe n'ihonyanga ry'agateka kabo iyo amareta y'ibihugu iryo honyangwa riberamwo adafise ubushake bwo gukemura ibibazo bihari. Uturero ni twinshi uhereye ku Burundi aho ONU yatanye n'ikigazuzo.